Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izaherako ize. Ibi biganiro mubikurikira kuri channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Amahoro y'Imana bene data bakunzi b'Imana kandi abakunzi b'ikiganiro Saveur Divine, n'umunezero kuri jewe kongera kubana namwe kuri uno munsi kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana ryaduteguriye kugira ngo rifashe imitima yacu. Muri kumwe na Kaneza Benigne ku bw'ikiganiro Saveur Divine. Mbahaye ikaze, Imana ibahezagirane nanje. Amen. Nk'uko rero abamaze iminsi bariko barakurikirana ikiganiro Saveur Divine bamaze iminsi babibona, turiko twibukanya amajambo yanditswe mu cete Pawulo yandikiye ab'Ifilipi igihimba ca 3 dusoma ku murongo wa 20 na 21. Abafilipi igihimba ca 3 umurongo wa 20 na 21. Ndaza gusoma kandi n'ayandi majambo ari mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana igihimba ca 14 ku murongo wa 1 n'umurongo wa 2. Kaze cane, Imana ibahezagire. Ayo majambo aravuga ngo tweho iwacu ni mwijuru, niho twiteze umukiza ko azova, niwe mwami wacu Yesu Kristo, azohindura imibiri y'ubufafara bwacu ishushanywe n'umubiri w'ubwiza bwiwe, nk'uko afise ubushobozi bumubashisha kwigandurira vyose. Ubutumwa bwiza bwa Yohana igihimba ca 14 ku murongo wa 1 n'uwa 2 naho aravuga ngo ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanje munyizere. Imuhira kwa Data hari amazu menshi, iyaba atariho mba ndabibabwiye, kuko ngiye kubategurira ahanyu. Kandi ko ngiye kubategurira ahanyu, nzogaruka kubajana iwanje, ngo aho ndi namwe bariho muba. Imana ishimwe cane. N'aya majambo y'Imana turiko turibukanya muri ino misi, muri ino ndwi. Aya majambo Pawulo ayandikira abafilipi yari amajambo yandikiye abantu bamaze kwizera kandi bashikamye neza mu ijambo ry'Imana, bumvise kandi bakakira neza ubutumwa bwiza bw'Imana. Arabandikira arababwira ngo tweho iwacu ni mwijuru. N'aya majambo yo kwibukanya, twibukanya ko iwacu abemeye bakizera bakatura ivyaha vyabo, bakakira ubugingo buhoraho bw'Imana, bakabugendana muri bo biyubara birinda, iwacu ni mwijuru, niho duteze ko umukiza wacu azova. Muri ino si turi ingenzi, turarengana, turafise igisagara Imana yubatse kandi yakiremye ku bwacu. Aho niho imitima yacu izoruhukira nitwamara gutsinda urupfu na kuzimu, tuzotaha iwacu, tuzoja iwacu mwijuru, aho Imana yaduteguriye kuvana kera. Tuzohora turirimba tuvuga ngo haleluya, kuko tuzoba dutsinze umwasi wacu. Muri ino si turi ingenzi, turarengana, ntituvyibagiwe ko iwacu ni mwijuru.
Pawulo ariko arandikira abo bafilipi nawe yariko abibutsa ababwira ko mw'isi atari iwacu, ariko iwacu ari mw'ijuru. Abemeye bakizera iwacu ni mw'ijuru. Turi ingenzi, turarengana, ntitudamarare, ntitwirarire, tumenye yuko muri ino si tuhaca turengana. Iyo umuntu ari ingenzi ahantu, hariho igihe ahahurira n'ibibazo vyinshi kuko ari ingenzi. Ushobora guhura n'ingorane zo kubura ivyo ufungura kuko uri ingenzi. Ushobora kubura amazi yo kunywa kuko uri ingenzi. Ushobora kubura aho urara, kubura ivyo wifuka, kubura ivyo ukenera vyangombwa vy'ibanze kuko uri ingenzi uriko urarengana. Ariko kandi uko biri kose, iyo uri ingenzi uravuga uti ninakomeza nkihangana, ndabizi ejo canke hirya y'ejo nzoshika aho ndiko ndaja, kandi namara kuhashika ibibazo vyose ndiko ndahura navyo ndazi yuko iyo ndiko ndaja ninashika iwacu ndabizi ko ibibazo ntazosubira guhura navyo, ndabizi ko ibi vyose twahuye nzovyibagirwa kuko iwacu vyose birahari. Bene data, twibukanye natwe ko muri ino si turi ingenzi. Ivyo tubura birahari, ni koko birahari. Iyo uri ingenzi ushobora guhura n'abantu bakubwira amajambo mabi, bakagutuka, bagatuka n'igihugu cawe ujamwo canke usanzwe ubamwo. Kuko uri ingenzi ugomba kuvyihanganira, ukamenya ko ingenzi ntiyishura amajambo ayariyo yose, ingenzi ntiyishura ivyo arivyo vyose bibajijwe. Ingenzi iriyubara, ingenzi irazi ko ahira atari iwabo, kandi ko ahari baba bamufiseko uburenganzira bashobora kumugirira nabi, ariko arigengesera akamenya ati ndihangana kuko saha ngomba guhereza hariho iwacu ndiko ndagenda. Bene data, turiko turagenda iwacu ni mw'ijuru, niho twiteze umwami wacu Yesu Kristo ko azova. Muri arya majambo twasomye mu butumwa bwiza bwa Yohana mu gihimba ca 14 ku murongo wa 1 gushika kwa 3, n'amajambo Yesu bwiwe yariko abwira abigishwa biwe, arababwira ngo ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana, nanje munyizere. Imuhira kwa data hari amazu menshi, iyaba atariho mba ndabibabwiye, kuko ngiye kubategurira ahanyu. Kandi ko ngiye kubategurira ahanyu, nzogaruka kubajana iwanje, ngo aho ndi namwe abariho muba. Iwacu singaha mw'isi, ahacu singaha mw'isi, ahacu ni mw'ijuru. Aho umwami Yesu yagiye kudutegurira ni mw'ijuru, ni mu bwami bw'Imana. Hano mw'isi tuhari turengana, hano mw'isi tuhari nk'ingenzi zitegurira kwihanganira ivyo duhuye navyo vyose. Hari igihe ushobora kuba uri ingenzi ukagira amahirwe, ibibazo navuze aha hejuru ntaba ari vyo muhura, ariko ugasanga uhuye n'ibindi bitandukanye n'ivyo, ugahuriraho n'ibikunezereza, ugahuriraho n'ivyiza. Ariko kandi navyo ingenzi yiyubara ntibishobora kuyibagiza ko nubwo yoba afashwe neza, ahari aribuka ko ari ingenzi, akamenya ko hari ahantu ariko araja, kugira ngo ntibimwibagize ko afise igisagara ciwe ariko arajamwo. Ushobora kuba muri ino si tubayemwo ingenzi, ushobora kuba uhura kenshi n'ibihe vyiza, kandi ibihe biratandukana ku muntu kandi birakuranwa. Niwahura n'ibihe vyiza ntibikakwibagize ko turi ingenzi mw'isi, ko igisagara cacu Imana yacubatse mw'ijuru, kandi ariho twitegura kugenda, ariho twitegura kuba. Wirinde mu vyiza woba uriko urahura navyo
mu gihe kimwe uhuye n'ivyiza navyo ntibikakubuze kwibuka ko mw'isi turi ingenzi, mw'isi turi ingenzi, turarengana, twitware neza, turi ingenzi, twatse indaro buzoca tugera iwacu. Ivyo twohurira muri ino si vyose, ari vyiza ari bibi, ntitwibagirwe ko turi ingenzi, turengana. Aha si iwacu, twitware neza, twibuke ko turi ingenzi, twibuke ko turengana, twibuke igisagara cacu Imana yacubatse mw'ijuru. Nimba ari bibi bikuruhije, wibuke ko hariho ivyiza Imana yaremye bikurindiriye mu bwami bw'Imana. Nimba hari ibihe vyiza ushobora kuba uriko uracamwo, ntibikakwibagize ko mw'ijuru hari ivyiza birengeye cane ivyo uriko urabona uno musi, kandi Satani n'umwasi wacu aturaba ku kagohe kugira ngo atwibe ntidushobore gushika muri ubwo bwami bw'Imana. Mbega witwara gute? Mbega umeze gute muri ino misi yuko turi ingenzi muri ino si? Mbega witwara nk'umuntu afise iyo ariko araja, canke waradamaraye, canke warabonye kumenga warashitse? Twiyubare bene data, mw'isi turi ingenzi, igisagara cacu kiri mw'ijuru, iwacu ni mw'ijuru. Imana ibahezagire kandi Imana idufashe kugira ngo duhore twibuka, tugendera nk'abana bafise iyo bariko baraja mu bwami bw'Imana. Imana ibahezagire cane. Amen.